uyu muntu w'inyuma uko vyutse mu gitondo ndamwitwararika, ndaja muri dushe kawuhagira, kawusiga, kawambika, kawugaburira, nkaraba ko merewe neza, ndagerageza uburyo bwose. Ariko se uko nitwararika umuntu w'inyuma, umuntu w'imbere nawe ndamwitwararika. Kandi uyu muntu w'inyuma Paulo yavuze ngo Shalom shalom. Ndabaramukije mwese mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana ndifuza ko dusenga. Mwami wacu Yesu Kristo, turaguhaye kaze mu kino kiganiro. Nkemu wawe mwiza azatuyobore Mana. Ijambo ryawe ryiza ry'ubugingo rikore ku mitima y'abaryumva hirya no hino. Ubuntu bwawe bwinshi bube kuri twebwe Mana. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Nitwa Evangeliste Ndayishimiye Patrick, ntewiteka no kuganira namwe ijambo ry'Imana kuri CANAAN TV. Ndabashimiye cyane, reka dusangire ijambo ry'Imana. Ndifuza ko dusangira namwe ijambo ryanditse mu cete Paulo yandikiye abakorinto, cete cya kabiri Paulo yandikiye abakorinto igice cya 4 umurongo wa 16. Haravuga ngo nico gituma tutihebura, ariko naho umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Amen. Ndashaka tuganire namwe iyi verse, niyo iri ku mutima wanje. Naho umuntu wacu wo kurukoba ariko agenda abora, umuntu wacu w'inyuma turamugaburira, turamusiga, turamwambika, turamuha ibyo akeneye. Ariko kubera ko yavuye mu gitaka agenda asubira iyo yavuye, Paulo aravuga ngo naho uyu muntu wacu wo kurukoba agenda asahaza, ariko yavuze iyindi nkuru nziza ivuga ngo umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Kandi uwo muntu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye niwe uzobona Imana. Uyu mubiri wacu uzosigara aho wavuye mu gitaka, uzosigara mu gitaka. Ariko umuntu wacu w'imbere niwe uzobona umwami wacu, niwe uzoza kuraba Yesu. Kandi uyu niwe tugomba kwitwararika kurusha. Egome, uyu muntu wacu wo kurukoba Paulo yavuze, koresha ijambo yavuze, arahandi yavuze ngo ni ingoro ya Mpwemu Yera. Ni ingoro ya Mpwemu Yera. Ego ni ingoro ya Mpwemu Yera. Ariko kandi ugenda usahaza, ugenda ubora. Hari indi verse ivuga ngo uragenda ushonga, ariko umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Reka mvugane namwe ibintu bikeya bituma uyu muntu wacu w'imbere ahinduka musha uko bukeye. Mu by'ukuri niki nokora kugira ngo umuntu waje w'imbere ahinduke musha uko bukeye? Uyu muntu w'inyuma uko vyutse mu gitondo ndamwitwararika, ndaja muri dushe kawuhagira, kawusiga, kawambika, kawugaburira, nkaraba ko merewe neza, ndagerageza uburyo bwose. Ariko se uko nitwararika umuntu w'inyuma, umuntu w'imbere nawe ndamwitwararika. Kandi uyu muntu w'inyuma Paulo yavuze ngo ni umuntu agenda ashonga, ni umuntu asaza, ni umuntu abora, ariko se umuntu waje w'imbere ahinduka musha. Reka mvuga ibintu bikeya bituma uyu muntu wacu w'imbere ahinduka musha. Kandi ndakuzaniye inkuru nziza, muvandimwe uri kuranumviriza, ndagusavye uhaguruke ukicumva ino video. Naje ndiko ndibwira kugwara intambara, ngaburira umuntu wanje w'imbere, uyu uzobona Imana. Reka mvuga ibintu nka bitatu. Ikintu ca mbere, uyu muntu wacu w'imbere ahindurwa n'ijambo ry'Imana. Uko mugaburira ijambo ry'Imana, uko ngira discipline yo gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, uyu muntu wanje w'imbere mba ndiko ndamugaburira. Aba ariko arafungura, uko nditwararika ijambo ry'Imana, uko nsoma. Reka ndabasomere verse ivuga ngo muri Yeremiya 15 umurongo wa 16 haravuga ngo amajambo yawe yarabonetse, amajambo yawe maze kuyabona ndayajya, maze kuyajya ahinduka akanyamuneza n'ibihimbaro z'umutima waje. Haleluya.
akanyamuneza n'ibihimbaro by'umutima. Nafashe ijambo ryawe Mana, ndarirya, ndigaburira umuntu wanje w'imbere, maze kuyarya ahinduka ibihimbaro n'umunezero by'umutima wanje. Urifuza kuba munezerewe? Urifuza kubaho unezerewe mu buzima? Ndazi neza ko turi mu bihe bigoye, urashobora kuba uri, ariko ndakubwira ibanga ryo kuba munezerewe n'ijambo ry'Imana. Udasomerwa n'abandi, wewe wenyine wisomera. Kujya udashobora kugaburirwa n'abandi bantu ukuze, niko wakagombye kwimenyereza kwigaburira wenyine, ugaburira umuntu wawe w'imbere. Yeremiya yavuze ngo amajambo yawe yarabonetse, maze kuyabona ndayarya. Maze kuyarya rero ahinduka ibihimbaro n'umunezero by'umutima wanje, kuko nitiriwe izina ryawe. Reka ndakusaba kino kintu, igihe cyose uvyutse, igihe cyose uryamye, igihe cyose wibuze, igihe cyose gerageza ugaburira umuntu wawe imbere ijambo ry'Imana. Fata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, fata umwanya wo kwiyatura ku ijambo ry'Imana, fata umwanya wo guha umwanya ijambo ry'Imana, kuko ibindi urabiheza umwanya. Umubiri urawutegura, urawuheza umwanya. Umuntu wawe uzobona Imana arakeneye kurya, arakeneye kubaho. Ntakeneye kubaho yaragwaye bwaki, ntakeneye kubaho yaragwaye kwashi, oya, arakeneye kubaho ijambo ry'Imana. Ndakunda ijambo Imana yabwiye Yosuwa, yaramubwiye ngo ibyanditswe muri iki gitabo uzobirimbure ku murango no mwijoro, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Urakeneye kugira amahirwe muri buno buzima, fata umwanya w'ijambo ry'Imana. Dawudi yaravuze muri Zaburi 119, Zaburi 119 umurongo wa 11, Zaburi 119 umurongo wa 11, yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje Mwami, nararifashe ndibika mu mutima nararifashe ndibika mu mutima wanje, ngo noye kugucumurako, noye kugucumurako. Kubera iki? Ijambo nararifashe ndishyira mu mutima wanje. Aho riri ni bombe. Satani araza yasanga ijambo mu mutima wanje, mu by'ukuri biranga ko cinjira. Kubera iki? Nabitse ijambo mu mutima wanje. Umutima wanje nawe ugaburiye ijambo ry'Imana, ibyiyumviro byanje nabigaburiye ijambo ry'Imana, nicyo gituma ndagucumurako. Iyi Zaburi umurongo w'105 uravuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurika mu nzira zanje. Ijambo ry'Imana, ndakwinginze, ndagusaba muvandimwe, kugaburira umuntu wawe imbere ijambo ry'Imana. Ufata umwanya wo gusoma. Mose yabwiye Abisirayeli, arababwira ngo iri jambo, aya mabwirizwa y'Imana, ijambo ry'Imana muza munarisomera abana banyu mwicaye mu masaro yanyu, mubaganiriza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigomba kuba priorite y'ubuzima bwacu bwa misi yose. Umuntu wanje agomba kugira ijambo ry'Imana. Yobu yaravuze ngo ijambo ryawe narirutishije ibyo kurya bitunga, ibyo kurya bitunga umubiri wanje. Yobu yaravuze ngo ijambo ryawe Mwami ndarirya kuruta uko nkunda ibyo kurya bitunga umubiri wanje. Ndakwifurije kugaburira umuntu wawe w'imbere ijambo ry'Imana. Arakeneye kurya ijambo ry'Imana. Paulo abwira Abaroma, arababwira ngo ijambo ribe hafi yanyu, ribe mu kanwa kanyu, ribe no mu mitima yanyu. Haleluya, haleluya. Paulo abwira Abakolosayi ngo ribe muri mwebwe rigwiriye. Ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiriye. Biragusaba gusoma, biragusaba guhuza ubuzima bwawe n'ubw'ijambo ry'Imana, biragusaba ikiguzi. Haleluya. Ko dutanga ikiguzi cyo kugaburira umuntu wacu w'inyuma, biradusaba ikiguzi kugira ngo afungure, biradusaba ikiguzi kugira ngo tumwambike neza umuntu wacu w'inyuma, biradusaba ikiguzi n'umuntu wacu w'imbere, biradusaba ikiguzi kugira ngo abeho. Haleluya. Abeho ataragwaye, abeho afungura neza, aranezerwa. Mureke ndababwire, amenya ryari ko twavyutse igihe nzinguriye ijambo ry'Imana ndiko ndasoma. Haleluya. Igihe nzinguriye ijambo ry'Imana ndiko ndasoma, aramenya ko navyose. Umuntu waje w'imbere aramenya ko navyose. Igihe ndiko ndarimbura ivyanditswe vyera,
ndakwinginze wemere kurya ijambo ry'Imana, emera kugaburira umuntu wawe imbere ijambo ry'Imana. Umva ndakubwire abantu basoma ijambo ry'Imana bamana umunezero, mu by'ukuri bamana umunezero, bamana amahoro, bamana ivyizigiro. Iyo Satani azanye ibitekerezo bindi kubera ijambo ry'Imana rema ivyizigiro bizima, ijambo ry'Imana rema ivyizigiro. Haleluya. Ndagusavye ndakwinginze umukozi w'Imana uri kuranyumviriza, mwana w'Imana uri kuranyumviriza, umuntu wese uri kuranyumviriza, subira kandi bwira Imana, subira mwami, nyuzuza inyota yo gusoma ivyanditswe vyera, subiza mwami uyu ino nzara yo gusoma ivyanditswe vyera. Urifuza kwamaho ubuzima bunezerewe, huza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana, gaburira umutima wawe ijambo ry'Imana. Imana igushoboze, Imana igufashe, Imana yo mu ijuru ibane nawe, iguha inzara n'inyota byo gusoma ijambo ryayo. Imana iguheze umugisha. Amen. Mwami Yesu, ndasengeye umuntu wese wumvirije rino jambo, umuha inzara n'inyota byo gusoma, umuha inzara n'inyota byo kurimbura, umuha inzara n'inyota mwami zo kuba mu ijambo ryawe, ubuzima bwe abuhuze n'ijambo ryawe. Mwami, umuntu we w'imbere arakeneye kwama yariye ivyanditswe vyera. Urakoze, ni mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen.